tuvuge Isaac na Ismaël cyangwa tuvuge Israël na Iran. Yego cyane ibi birafise aho bihuriye. Abo n'abahungu babiri b'umugabo yitwa Aburahamu, sekuruza w'abizera, aho umwe yabaye umwana w'isezerano, uyundi agahabwa umugisha kuko se awumusabiye. Ukeneye kumenya byinshi kuri bo? Gumana nanje, nitwa Umwana murahawe ikaze. Muri no minsi uzawumva ngo Israel na Iran biriko biragwana, ukamenga ni ingorane za politiki, ariko uravye neza usanga ari ibibazo vya kera bikomoka ku bahungu babiri b'umugabo yitwa Aburahamu. Aho Aburahamu yari yarasezeraniwe umugisha ko azobyara umwana w'umuhungu ngo azomwite Isaki, kandi ko azomuvyarana n'umugore wiwe Sara. Ariko Aburahamu yararindiriye abona imyaka ibaye myinshi, acaja kuvyarana n'umuja wiwe wo muri Egiputa yitwa Hagari. Uwo mwana bamwise Ismaël. Ariko uwo mwana ntiyari umwe w'isezerano, kuko Imana yari yaramubwiye ko isaha niyagera izomuha umwana. Ariko Aburahamu yararavye abona imyaka ibaye myinshi, aca ahitamwo kuvyara. Kandi Aburahamu yarakunze uwo mwana utarinze kuraba ko yamuvyaranye n'umuja wiwe, kuko yari umwana wiwe wa mbere. Gusa Imana yaraje irabisobanura neza, iramubwira ko isezerano yamwemereye ko izomuha umwana w'umuhungu akazokomoka ku miryango y'abami n'ibindi bitazoba kuri uwo mwana yavyaranye n'umuja wiwe, ahubwo ko umugisha azoja ku mwana azovyarana n'umugore wiwe Sara, ko azoba inakuruza w'amahanga. Aburahamu avyumvise yaratwenze, kuko yabona ko ashaje, kandi ko n'umugore wiwe Sara ashaje bitokunda, ngo ahubwo uwo mugisha uzobuhe uyu mwana Ismaël. Hama Imana irahakana iti, eka umugisha nzowuha umwana uzovyarana na Sara, ariwe Isaki. Gusa Imana icisoza ivuga ngo kuko wari umusabiye umugisha, nawe nzomuha umugisha, ndetse nawe nzomugira igihugu gikomeye. Muri make abo bari abana babiri bagiye kuba ibihugu bibiri, kimwe kikaba Isirayeli arico casezeraniwe vyinshi, ikindi kikaba Iran naco kikazoba igitangaza, ariko kikazohabwa umugisha, ariho kitazosorezwamwo amasezerano y'Imana. Isaac yaragiye akomokwako n'abo twita abanya-Isirayeli canke abayuda. Hama Ismaël nawe yaragiye akomokwako n'ibihugu vyinshi by'Abarabu. Muri Bibiliya aravuga ubwami bw'Abaperesi, niho ubu ari igihugu ca Iran. Nimubone ubu Iran na Israel bigwana, kera Iran canke ubwami bw'Abaperesi bwarigeze kuba igikoresho c'Imana, aho bwatabaye ubwoko bw'Imana incuro zirenga imwe. Mu mwaka wa 586 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, Yerusalemu yararimbuwe n'umwami w'i Babyloni yitwa Nebukadinezari, n'urusengero asigara rusambuye rwose arushira hasi, afata n'ubwoko bw'Abayuda canke Abayahudi arabutwara abugira abaja biwe. Gusa Imana yaje kubicisha ku muhanuzi Yeremiya ngo imyaka 70 nihera nzoza mbatabare, ndetse nsoze n'isezerano ryanje ryiza, ndetse nzobasubiza mu gihugu canyu. Imana rero ikora ibintu byinshi kandi mu buryo bwayo. Muri iyo myaka 70 ubwoko bw'Imana bwari bwaranyazwe, bwaragize abacakara. Haje kuza umwami yitwa Cyrus the Great, atarazi ibintu by'Imana, yari umwami w'Abaperesi. Gusa uwo mwami yari yarahanuwe imyaka 150 mbere y'uko avuka n'umuhanuzi Yesaya,
ko uwo mwami w'abaperesi azoza gutabara ubwoko bw'Imana kugira ngo abusubize iwabo. Igihe cyarageze umwami Cyrus the Great arimikwa aba umwami w'abaperesi, hama aratera Babuloni ari mu byo kwagura ubwami bwiwe. Hama afashe Babuloni, bwa bwoko bw'Imana yaraburekuye abubwira ngo nimwitahire, ubwoko bw'Imana buba buratabawe. Imyaka yaragiye iyindi iragenda kugeza yaho haza uyundi mwami w'abaperesi yitwa Ahasuwerusi canke Xerxes wa mbere. Uyo mwami yaragiye aragura ubwami ku buryo ubwami bwiwe bwagenda bugakora ku Buhindi bukamanuka bukagera muri Etiyopiya, hose ari ubwami bw'abaperesi. Uwo mwami Ahasuwerusi w'abaperesi, kubera ubwami bwiwe bwari bwaragutse, yashidutse asanga yubakanye canke yarongoye umwe mu bagore biwe ari umuyahudi canke umunya-Isirayeli yitwa Esiteri, yari yararezwe n'umugabo yitwa Morodekayi. Ico gihe niho hari umugabo yitwa Hamani yanka ubwoko bw'Imana canke tuvuge abanya-Isirayeli. Yaje gukora uko ashoboye kose ngo umwami asinye itegeko ryari ryo kurimbura ubwoko bw'Imana. Mu gihe yumva ko agiye kurimbura abayahudi, niho Esiteri umugore w'umwami Ahasuwerusi wa mbere yaje gukora inshingano ziwe, agenda agira ijambo abwira umwami, ahubwo umwami aca asaba ko uwo Hamani abe ari we yicwa. Imyaka yaragiye iyindi iragenda kugeza yaho ca gihugu ca Iran canke bwa bwami bw'abaperesi Imana yahora icishamwo mu gutabara abanya-Isirayeli, arico ubu kivuga ngo nibicwe bose. Kandi ayo si amajambo gusa, kuko no mu gitabo c'amategeko biriyo ko batemera ko Israël ari igihugu. Bavuga ko harya bari isi canke igihugu barimwo ari ca Palestine, badafise uburenganzira bwo kuhaba. Ivyo Iran yabishizeho kuva mu mwaka w'1979, igihe hari haje ico bita Islamic Revolution canke Revolution Islamique mu gifaransa. Nubwo ivyo bihugu vyose biba bigwanira Yerusalemu nk'uko Iran ivuga ko igomba kuhabohora, ngo harafashwe n'abanya-Israel, hama Israel nayo ngo ni wacu. Ariko usomye muri Bibiliya, Imana iravuga ngo ubu ntoranije Yerusalemu, izina ryanje abe ariho riba. Uwo murongo ukabandanya uvuga ngo ndetse ntoranije Dawidi abe ari we ayobora abantu banje b'abanya-Isirayeli. Tugarukirije aha.